Mukobwa araravye reka. Yewe. Aravye kutera Mungu. Amen. Urabona ibintu uriko uragira amani. Asman. Bora já táxi. Taxi na isa. Tere mai kwa kwa mkana. Kia mapenzi. Bwana peleka mama. Kuya msauzi. Okay. Oya. Yakuna maguru. Ubukobwa nyene byiwe yishinga sinzi ngira ari bo yahereje n'amahera y'uwanje kuko Imana wakagara aho nzomufatira jewe. Sigura yuko akanoti kose wakoreye muri Arabia Saudite ubona akanoti usigaranye urera. Ari he? Kori wakagari akariye kose nzomurogesha. Uzomurogesha. Ugiye kumurogesha wakagari? Neza cyane mwe no gutambuka bizaye munanira abazi. Gutambuka bizaye munanira. Urumva ugiye kumurogesha nakiri ko kugiye gukora. Urodi buzohera ku maguru shika ku mavya. None? Niyo nyene. Waruzi? Oya ariko hobu kumvikana hagati ya wewe nawe. Hari icyo byo bitwaye. Kimwe gusa jewe cyo shaka amahera y'uwanje. Kuko atayampaye. Mama yangu. Imba nzoja kumurogesha Ingozi. Imba nzogenda Igitega Ingozi ni waba azoca kwicirayo. Acho azoca hasi nce hejuru. Yarakuriye kangahe? Inoti zose aramumora. Wari kuvuga ni inoti yaranonyonye no bivyumva gusa. Kuko uratwenga. Yes, ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257. Masiko twakunda cyane with the best exclusive news audio from Burundi, audio from Star TV. Ni Mr. Recorder, Mr. Meat, ekiyanje ndela capital. Muno mwanya ndahazi meze fresh ndi kumwe no mwigeme muramubona uno mwigeme byarasirike cyane kuri Star TV 257 wakagari official adusanga aho twibereye adukubita n'umukozi wanje uno mwigeme nawe arabakwera urukundo murabizi urukundo hajya n'ikintu gikomeye cyane turakunda kenshi n'imitaye yacu kakahombera nka Jester Boy nkakunda umukobwa kanaka imitaye yose nkamuhereza nkaza numva ngo nankunda cyangwa kanyihakana umva ari gusanga waravye kuko urukundo bavuga ati ruruta vyose namugarukanye rero mugabe bwa Star TV atuyagira vyinshi bitandukanye avuze ati arankeneye nka Star Boy nka Star TV nkuko ibintu vyinshi byace kuri Star TV ashaka urubanza ruherere kuri Star TV nasubiye kumuzana ni Divine yasubiye kwashika mugabe bwa Star TV wakagara imbega hari ivyo bimeze gute na Divine bimeze gute na cyane cyane ko bafitanye nimero tuza kumenya vyinshi bitandukanye reka ndakuramutse kandi mugabe bwa Star TV Divine umeze neza Meze neza ndashima waje gufunga Yego nariye kandi nahaze vraiment. Yego wari uduki. Nariye byinshi. Sinoshobora no kubivuga. Byo wari nanize wibuka. Ni byinshi mai. Ukunda gufungura iki mu buzima bwawe bwa misi yose? Yewe nkunda gufungura umuceri n'ibiharage. Wari wera. Yego. Okay, ramutse abakunzi ba Star TV bari bagukumbuye na cyane cyane muri gwa rukundo nyene tubaza no kugira tubayagishe canke tuyage biri hagati yacu kugira nabo babandanye kubimenya babashe kumenya byinshi biko birasirikira muri entertainment. Vraiment bambabarire sindabaramutse kure ndababaye. Ndabakunda cyane. Ucureka kubaramutsa kwera ubabaye. Ariko ntanzigo birimo. Ntiwavandira imbere zabo
nanzigiri bari oya nanzigiri ngo ndabakunda ariko ndumva umenga sino baramutse yego urumva umenga niwo baramutsa kuno munsi we na wakagari bimeze gute umwumvikano hagati yanyu yawe we nawe wowe uhari bimeze gute kwanza ndakubaza bibaza byishura bitse none je navyise nisanga ndi mu bitaro byagenze gute ushaka kubimba mukobwa araravye reka yewe Aratibukira Mungu. Amen. urabona ibintu uri kuragira amani Asman Usha taxi? Taxi na hizo. Mterewe maji kwa mkani. Kia mapenzi. Wewe peleka mama. Kuya msao. Sikia. Oya. Yavuna maguru. Ukuntu byagenze kwa sinzi byagenze gute jewe nisanze ndi mu bitaro gusa byo byagenze gute ukuntu vyagenze nuko akagari yakwihakanye hari akana n'akanoti kose bamuhaye gushika no buri kuraririra biza tubona aravye nguko turagutora kwa muganga barazi ko tugukoresha interview byari bimeze gute kwa muganga umaze kuvugwa kira byagenze gute wivuje ku mahera gute je narabuzombaza ndabura no giriki nagiye kuyiboneshwa niki ari kiganiro wigize gupostinga mbona wowe uri kumwe na uncle wa Kagari munyuma mbona nyabukobwa nyene byiwe yishinga sinzi ngira ari bo yahereje n'amahera y'uwanje kuko Imana wa Kagari aho nzomufatira jewe wowe mubanye gute wo murayaga bimeze gute hari ukumvikana hagati yawe nawe nta na kimwe ntabwo tuyaga na gato umaze kuraba ukarabishwa n'urukundo biga mu kibano byari bimeze gute inshuti n'abagenzi bavyakiriye gute bategeza kubyakira nabi neza cyane bategeza kubyakira nabi mubi yupfa ufuye kwera urukundo biriza ahubwo bo bambwira ati iyo yakujya yose no kuvari waruri ntutahe ubure nitsike bisigura ko akanoti kose wakoreye muri Arabia Saudite ubona akanoti usigaranye urera karihe kori wa Kagari akariye kose nzomurogesha nukuri kwimana kumurogesha wa Kagari neza cyane no gutambuka bizaye munanira abazi gutambuka bizaye munanira urumvugiye kumurogesha nakiriko kugiye gukora urodi buzoera kumagurushika kumavya none nyene waruzi oya ariko ho bukumvikana hagati yawe we nawe hari icyo byo bitwara two kumvikana ngo dusubirane oya bifuza iki mu majambo baki kuno nifuza yuko yoza kamerza amahera yiwanje nari kintu nifuza kuko n'ubu aracanyihakana ariko mu bintu yagiye arasigura ko atakanoti uba waramuhaye niba wowe waramuhaye akanoti byo uba ari kura musupportinga nyene komuteye naravyumvise ko yavuze kose ni kujya nyene kimwe gusa jewe cyo nshaka amahera yiwanje kuko atayampaye mama yangu imba nzoja kumurogesha ingozi imba nzogenda igitega ingozi ni wawe azoca kwicirayo nacho azoca hasi nce hejuru duhiga uruvurogera hejuru duhiga ariko baca hasi ngo nibo bakomeye oya aje wanyu murafise umuntu aroga neto mubura hajya nka bibi wawe n'umurozi apana bibi wanje
umubanyi nyene sembe ariko ino ari n'akantu gato gusa no mwakasha arangiye agaca genda ariko no musiko turavugana novuga yuko intambara yo nayitanguye bisaba yuko ari genzo yiherahetsa ariko ndashaka yuko musubirana mwicara ahantu we na wakagari mucore kuyaga byaba ngombwa musubirane apana ngo dusubire mu rukundo oya wararonse uwundi nta nundi shaka kubera ikata wundi shaka abahungu turu abana babi bashaka kuba ba Mario ku nguvu wamara kubemera baba ba Mario bakashaka kujyamera bakagenda ariko iyo noti ge wayimuha hari urukundo hagati yabo wari ruhari kandi rwinshi cyane kandi mu gihe umuntu muhaye mukundana nibisigura yuko cyo mwishyuza wa muhaye kandi mwari mukunda kubera iki nawe uri muri babandi barunka amahera bavuga ati ngo nyubakira ijya parcela uje bagashira ntugure nyubakira ntubake siniko ndatwenga je ndababaye niga nanjye sinjohewe gusa uraryohewe abahungu bose dutegezwa gutuma wakagari wo murongo jenzo muzana none ikibazo kiri he ne kuvana mu gutumiye ko kutaramunze jenegezwa kumuzana ndabahuzi kuko kugira nshikere kwa oncle wabo nshike ku mu ex wiwe nshike no kubandi batandukanye nuko nakoze igikorwa gikomeye kuva Bujumbura gushika Ingozi ikintu coroshe bisigura yuko na wewe wabikora kubera jewe cyangwa wakagari nabikora kugira mwese shore kubahuza bigene neza kuduza gute bana ngo dusubirane je na wakagari wicuza kuvyo mwa mwarakoze ibyo yandiye nibijyanyene byo yakuriye yo mana ndinde kubivuga byose bagishangene yarakuriye kangaye noti zose aramumora wari kuvuga ni noti yaranonyonye no bibyumva gusa uko kuratwenga Twatunga ngo genda netse Yuko waronoye umwana w'abandi biratwengeje biratwengeje ariko je mbona umeze neza ipataro irakunasi ni fresh kandi utambuka neza acha kunambi yoshigwa hasi asigara tayo namba mweko mbona ifata hariho ibintu abakobwa bakunda kwambara mba bavyitanga ubu namba ari bishodi ano nibyo nasize urumva kugira ipantaro okay si namba ari ibyo aho rero wazambaye kugira ipantaro inkwire kubera wakagari yaragukoreye uronda ivyumviro vyinshi igire kunyonona ntwara amahera ntwara parasera byose wakagari namufashe ariko je ikintu nshaka kumenya ndashaka kubahuza uzo mu mwanya naho atubari kuri kamera ndashaka kubahuza bo muri kumwe na wakagari tukicara hano tukayaga kugira tumenye ukuri qu'est-ce qui se passe birashika ugasanga amahera wa yarungikiye uwundi muntu nka kumwe rangira promoter rero yamubeshera yuko bamuriye amahera kumbe yarungikira uwundi rangira promoter ese guhura nawe mwahuriye ku rubuga nkuko babivuga ushobora kwibaza yuko uba yahereza undi muntu atari wakaganya aya Facebook ni mabi ushobora kwibaza ko ari umuntu yoba yarapirase konte yiwe akavuga ati gute nitwa wakagari umukiri note none amaze kumeza nimero ziwe za WhatsApp yagushaguma ashaka ku ifoto ya wakagari sitati ya wakagari arashobora kubigira kugira cyafise yuko no muntu nta mafoto yari afise yoshirako yiwiwe cyangwa sitati agahindura kishirako mu gihe umuntu apirase konte ashaka kanoti biciye kuri iryo zina rya wakagari yategerezwa kugumiza ko foto ya wakagari kugira amuceko kugira mugizo noti oya ni gihunda cyerumva namwe muriba ngira mwara yasangi je tuyasangira kandi je ukuntu vyagenze nawe urabizi siko je no kumuvugira cyane waje kumbwira buri kintu cyose yuko je no bandi ko ndamubeshera cyane wengira mwara yasangiye agoro tamunzaniye nanjye zomena ivy'imbere umve wakagari nguzane inoti z'abandi ahandi okazi kawe uko biri kose ndaza kurondera wakagari bya dushage byinshi bitandukanye avyumve kabisa wovuga tukuraba kwawe ni kuzokwijana ngushobora waravye akigira umumariyo ndaja mu bitaro ndajya amaserumu nano kunyiyereka kweli ariko agafacture karira kwa muganga ninde yakarishi umva ni ndeyo kari hanyene ko ari famille kokowe Haje mu buzima bwa misi yose bariko bakubutsa byinshi ukunyibutsa byinshi cyane no kuki ndabona agapo kawe kanahindutse ukiva muri Saudi warufite inzobe nyinshi
Imagine nkiva amavuta mu isigari abayita gute. Imagine nkivayo n'umwarabu yaranongoje ndamwanga nzi ngo fise wa Kagari none raba ndiko ndicuza. Ariko uzomurongere gaho yagiye wo mubona mu gasera. Mene twosubirana. Abyoshaka. Na wundi mugambo ufise wo gusubira hariya kugira ubandanye gukora akazi nka wakora. Nashe numva umutima mubi vraiment. Yumvira ko tugenda uko nyene kandi. Nyuma yo kuva muri Arabia Saudite mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki? Narakimwe no ukora iki ko yose ayandi kasha. Yose yari yakuriye ubona kanota usigaranye. No yakura he. Wo gufasha nawe akakurihira ati subirayo kugira ubandanye gukora. Byogenda gute? Nk'ubu no guha gatati iganda kurire passport ugenda maratu ze turayasangira nibo vyeme. Wongira nka wa Kagari. Uya ni wo buri umusheri wanje. Kuba turi inshuti nyine nkagwereza kanota ati fata passport ugenda urondera kanoti. Ariko ukwezi no yaronka tuzoyagabura party. Nje no mana gwaye mutaha. Ibiranza. Okay, turashaka message igenda itumbera wa Kagari official ahari hose. Na cyane cyane yuko mwakoranye byinshi. Bibaza urumva ko uvuga ko yanakononye. Tuzoja kwa muganga turaho ukuntu yakononye. Tegerezwa nyene. None ugiye gukora iki nka Divine kuri wa Kagari? Bigende gute? Na cyane cyane ko bandanya kuzana ibikorwa bimeze neza, amafilm asiguye. Oho birashikubuka mukurikirana naho yagukoze ivyo vyose. Wo mukurikirana. Yashize ku film iryoshe agasiguye imeze neza. Imenya nugo yashira ko Yesu agarutse. Yesu nzoraba. Ariko kumushyigikira nibatse ko atari bibi bavuga ati kuri neza ukayisanga imbere wakora nabi kaguherekeza. Wo mushigikira. Rega umuntu ashobora gukorera nabi ukamushyigikira ukavuga ati reka ndamwifuriza iterambere giwe rigende neza. Hapana jewe rero. Hapana jewe Divine ko yetse. Ngira nundi. Wewe wifuza ko ivy'imbere bivyimbe. Neza cyane. Ivy'inyuma navyo. Ivy'inyuma bikora iki ivy'inyuma ko wakora ivy'imbere. Ivy'imbere nivyo yakoresheje mu kukuvanga. Mugurira kanoti. Ngo ni yagaruye mukobwa yitwa Dini. Ni benshi. Bamwe ndabaza amazina abandi ntabonzi ni benshi. Ariko ujya mukobwa attention yitwa Shakira w'Ingozi n'umu ex wiwe nago bagikundana bizigura yuko bahebanyasha kundana nawe. Ntabyo no menya. Kora yafise abakobwa benshi kweli. Ariko ndashaka umushyigikire mu bikorwa vyo vya misi yose. Ivyabaye vyose vyibagiye kuvuga ati reka ndavyibagire. Urumva akazi kiwe gatera imbere, byo kiwanje karasubiye inyuma cyangwa ndamushigikira guma atera ku yindi ntambwe. Je nanje ndi nyuma. Guma yake ngume ndamufashe kushatsi. Yatanguje ku mutahe w'iwanje. Woce. Nigikunda. Oya. Uransi wansi. Jewe ndanse vraiment ndanse. Cyo no musaba gusa nko yoza akamereza utwanje. Okay, tubwire ndashaka amajambo atatu agenda tumbera wa Kagari official ari hose. Utse n'umubwira dusipoze ko uri kuramubona muri kamera. Ano majambo agenda tumberaho. Kuri wa Kagari. Cyo no gusaba. Niko woza kamamera yiwanje tukumvikana. Amaje naho tukahebana kuko nubundi bwonte tuzinanye birebire birenze. Twahuriye kuri Facebook, tuzohereza nyene kuri Facebook, nta kibazo. Ariko uje ukama amahera yiwanje, ukansubiza parasera yiwanje, je nakibuze vraiment yambu tuzora tuyana ariko urukundo sishaka. Sigumana nizo ndazi wawe, je undeke kabisa. Ubwiye ko usigaye wambara pampers. Sina pampers. Vyivye ni pampers wambaye. None ko hariho ubu turaburaho mu keshi bikunda kwambara abakongomani. Niwo rabwira ngule binti anavashi 4G. Sinzi ko mu Kirundi ukuntu bacita. Ntabyo nzi kwera nayo nda. Rumva rero ni kuvuga ko utambaye shume se mataya atanayo ufise. Ama nawe dibaza nawe urabibona kameme nyene. Aguruka basi babona ivyo bitaye. Birimo amashifu. Nebitaye by'amashifodi. None aguruka babirabe. Ivyo bitaye by'amashifu. Ivyama. Aguruka gatoyi. Ni mu vyemeye. Rero mushika mu vyemezwe ni. Bitaye by'amashifu. Yaranyishe si. Ndabino basi. N'amashifu. Nachofise. Ayo n'amashifu rero. None ubona yuko ndakwishikoro. Cyenda yukuye mu shikoro. Rega nivyo. N'amaguru yawe yonze. Wicare rero. Nashima naka ga telefone. Nakaride. Icari kayo mashifu ngaho rero. Tubabarire.
nta mashifu tubona abantu bambara amashifu dukeneye. None gashangire gute? None mwebwe nuko mutubesha rero abakobwa mwiyambika amashifu kugira mutwereke ko mufise mwamona. None waharura bikugira. None kweri kwambaye amashifu. Ubu rero bati abakobwa turatubona barengana bafise usanga ari amashifu cekama na mashifu. Biratandukanye. Mbona iswaga rizoshe apana umuvuga ngo akagari yakuri inoti bisigura yuko ufise andi hano kuri. None gasha amaze gukopesha na telefone n'ubu nta niyo ndariha wocu uvuga ngo nta mahera yandi. None gasha ucanka inoti wakuye hariya mu barabo wazikoresheje nabi. Urumva rero wanakubwiye ko mujya kamwe. Umwanya nawe ndaguhinda. Wewe hari umuntu yanyandikiye ambwira ati none uwo mukobwa yakoresheje ubwenge bumeze gute kugira aje muri Arabie Saoudite arungikira amahera umuntu atarabona. Hari umuntu yambagije ico kibazo. Urukundo ruragutwara ku buryo ushobora kurungika imitaye yawe yose. Baho yose. Na konte bishotse akaba ariwe ushirako. Ego. Woki ku bantu babikora ivyo bintu nubwo ahe butuma bo baheretse nk'ivyo wakoze. Ushaka bakore nk'ivyo wakoze cyangwa ushaka babihere. Nkukurikirana ikiganiro je nakoze n'ikinkoze arabona yuko ari byiza guhereza amahera umuhungu. Aba yabahaye bose reba yabaki. Bibaye ngombwa bayabake vraiment. Bayabimye naho. Bayabimye babareke ko nubundi bwo baracari hariya. Je niko nagiye kubimenya inje. Waruzatsi uje kugira mariage. Yego. Bo baracari hariya. Vraiment bashaka bakabihagarika. None gashaka uri umukobwa mwiza nta kuntu wosubira yo gakora. Amukarondera uwundi akudraga pana ibintu byo kuzamuradraga baho. Niwe yatango kudraga canke niwe wamudraga? Niwe yatanguye. Nawe ucuramwemera. Nanje ndamwemera nawe nyingene ari bogari. Ni bogari. None nta kuntu mwo. Afise n'ubwirabure bunyerera bashibisa n'ico kirato cawe. Niki nyene? Yego. Wakagari wamutaye hasi. Oya. Asa n'injundi ya. None ni busu. Asa n'injundi yanje rero. Amavuta shanyerera. Yego fra. Abari rusubira. Nanje rero candashiduka. Subirayo rero ntihaba abana. Nimba asa n'iki kirato. Imufyiri. Oya. Ega irangewe ni nziza. Wewe wakagari usa nk'iki kirato. Ni nziza cyane. Uwo munasa n'iki kirato n'abasenegale nibasuku. Wakagari. Ni mwiza ni kwari ndaye. Ni mwiza ni kwari ndaye ariko sindabivuze ngo abyumve ngo angwara cyamfise ko agatima nta gatima nyimufitiye ko ndamwanka. Wewe wavuze ko wemirije no kumugirana. Muvyinja mavyi. None nk'ubuvyoshika akabyimba. Uribaza yuko bizogenda uko nyene agofatishije nawo. Afatishane. Wewe. Jaya umfata. Nugo yorarakinda. Mugora mutaye hasi wasa n'iki kirato nambare. Icyo kirato cyawe ni cyiza. Cyatse kuvuga ko afise ubwirabure nk'ubu nyene. Bunyerera. Yego. Nawe ucuvuga tereka nanje nje kunyereza. Nanera. Yambaye. Okay, uko biri kose by the way reka duse n'abashaka gusozera. Okay, abakunzi ba Star TV ko dukurikirana nifuza kubakusanya wewe na Wakagari. Na onke bishobotse wiwe kugira tugire ico tuyaze akajambo ko gusozera kugira agenda vyirukemwe basi ko kazi genda cihaye je nababyenda bakunda n'ukuri na kindi numva novuga ko nyamwe no shandira imande ya kamera none rira none urira amaraso oya rero none urira amata nawe ushaka ndire oya wo umugabo twara cyohega ngo naritse nije nakubwiye yamuha amahera toka ako mwara yasangiye none tuyasangiye no kibazo kiri Mungu muhaye inoti utamunzaniye nzofata wewe oya reka toka nije nakubwiye umuha amahera uri umukobwa yihagarara reko pana guinota abahungu yo no mukobwa nani abakunzi basta none nije none nije nakubwiye yamuha Mungu muhaye inoti arazimomora kandi niba yamuraye ko yasatu iwanje azoyasubiza kandi ndamubuze nzozi wawe bazoyajya n'ayandi ayahe umudemo nani bakunzi ba Star TV niyo mpamvu kurambwira nsubire kugira nawe ushu yanjye subiraho uzurayama nanje wewe none nta burofa mu mutwe yake wenda kugiye namuronse ugenda uvyumvise nzogira ikibazo na jewe tugira tunaniga kiretse yo twigirishije abakunzi ba Star TV 257 kumwe na Star Boy Mr. Recorder Mr. Meat ekanje de la capitale uno mwigemezo muhuza na Wakagari mpaka basubiye mu buryo tubone neza na neza ko atari compte iri fake bo barakoresheje kugira bamujya kanoti no mwigeme kuko hari ibintu bidatahuritse Wakagari tuguma tumubaza byinshi bitandukanye naramwegereye nk'umucuti ndamubaza byinshi bitandukanye ariko tuko turatora neza iyo parcelle yagiye ndakeneye konti ya mwandikiraniye ko na Wakagari ndabikurikirane
ndabikurikirane nk'umuntu azi gukoresha imbuga, ndabe neza na neza ko atari wa kagari cyangwa nuko ari wa kagari kugira tumenye byinshi bitandukanye. Tugera tunanirwa, Imana ibahezagira muri hose. Abakozi ba Star TV, we have the best exclusive news. Kino kiganiro niwakibona ushobora kutamenya ivyabaye bwa mbere, ariko ugiye kuraba ibiganiro twakoze bwa mbere nawe kagaraza ko nkubita muhira byose waza kwitahura. Imana ibahezagire, bye bye, ciao ciao.